Turabahaye ikaze muri burake yo kuri uyu wa gatandatu aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa mu gihugu hagati i Bujumbura ndetse no mu makungu. Morning Burundi, Uburundi burake. Amakuru yacu tuyatangurire mu ntara ya Gitega aho abenegihugu bashima cane agasukari kariko karatangwa mu makaritsiye yose agize igisagara ca Gitega ku mafaranga 600 gusa. Aho twaciye muri quartier Magarama ku muhingamo kuri uyu wa gatanu isukari yari kiratangwa ukuri kwamye icungerewe n'abajejwe intwaro. Umwenegihugu yari yemerewe gutora ibiro 2 gusa. Yamara nubwo biruko isukari ya magendo irabandanya kwibonekeza mu gisagara ca Gitega aho musanga ikiro kigugura 12,000. Abenegihugu barasaba intwaro ko botuza ubwo bube gito bwo kuduza ibiciro ko bishakiye bidaciye mu mategeko. Morning Burundi, Uburundi burake. Kuri igipolisi mu ntara zo mu buraruko aragabisha batubahiriza ibiciro ko bagiye guhana abadandaza b'ibinyobwa vya Brarudi, abadandaza b'isima ya Buseko hamwe n'isukari. Niho umuyobozi w'igipolisi mu ntara ya za Kayanza, Ngozi na Kirundo yahereye ko mu itangazo ryo kuri uyu wa 15/0/2025. Abo basabwa kubahiriza ivyo biciro vya leta ataguhiga imanga. Abasabwa kubahiriza amategeko kandi ni abunguruza abantu ku mapikipiki basabwa kuba bafise ikenewe vyose: dokuma z'ingendeshwa zose, kwambara inkofero zikinga impanuka, kaske n'ibindi bikenewe. Abamotari bakaba basabwa kandi kunguruza umuntu umwe kandi nawene yambaye iyo nkofero. Iryo tangazo ry'ubuyoboye igipolisi mu ntara z'uburaruko rikaba rigiye habona mu gihe abamotari bapakira ingenzi 2, 3 canke 4 bafatiye canke bitwaza ko ibitoro bikenye, basigura ko bapakiye umuntu umwe batunguka. Iryo tangazo rikemeza ko n'uwuzokwemera kunguruzwa arenga umuntu umwe arekuwe nawene azotozwa ihadabu. Niya mu ntara ya Makamba bibarutse ubushuri none barasaba gufashwa. Ni umuryango wa Karenzo Ernest na Ndayihimbaze Marie baba ku mutumba Mugutu agacimbira Rusenyi bibarukiye rimwe abana 3 kuri uno wa 16/0/2025 ku bitaro bikuru vya Makamba. Abo bana bavutse bafise amagara meza nk'uko amakuru dukuraho ku bitaro abitumenyesha, ariko ngo barakeneye amata be n'ibindi vyankenerwa. Uwo muryango wari usanganiwe abana 7 none baciye bakwiza abana 10. Kubw'ivyo barasaba ababishoboye kubafasha na rirya serugo asanzwe akora akazi ko kwegura imizigo uburyo aronka bukaba budahagije ngo ivyo bibondo vyitabweho. Amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Muramvya aho abantu 8 baraye bafatanywe amaritiro 228 ya essence bacuruza ya magendo. Nimisakwa ryakoze n'umushikirizamanza wa Republika muri iyo ntara afadikanije n'inzego z'umutekano inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa 16/0/2025 mu nzimwe yo mu gisagara ca Bugarama. Mu vyo bashoboye gusangayo na maritiro 228 y'ibitoro vyo mu bwoko bwa essence, amafaranga agera ku 665, amasakosha ane yahora akoreshwa mu gucuruza ivyo bitoro, amabido agaragara n'ibindi bikoresho bitandukanye. Abantu 8 bakaba aribo baciye bahagarikwa kugira ngo bashikirizwe ubutungane. Abajejwe intwaro rero barashimira abenegihugu badoma ku rutoke abakora urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko, bakamenyesha ko ico gikorwa co gutuza urudandazwa rwa magendu kibandanya. Bibutse ko mu Burundi bwose haheruka gutangwa ibitoro vya essence kw'igenekerezo rya 6/0/2025 nahone ku masitasiyo atarenga 6 yo mu gisagara ca. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'inkino. New Star ntibariko baravyorosha, bariko bategura ihiganwa rishasha ry'2025 rya basketball biciye mu bakinyi bawuciyemwo. Imigwi 2 irongowe n'abavukanyi 2 barerewe muri iryo higanwa rya New Star. Haratunganijwe urukino rwo kwitegurira ihiganwa rya basketball ryo muri 2025. Umugwi wa Gibenije imbere uzoba uriko uratana mu mitwe n'umugwi wa Gael
Celestin Nijimbere mu rukino rwa kabiri. Urukino rwa mbere rwatsinze umugwi wa Guiber. Abakinyi bagize iyo migwi kandi harimo n'abakinyi bakomeye cane bawuciyemwo nka Beronkanira, Claric, Dushime n'abandi. Urwo rukino rukazoba kuri uno wa gatandatu itariki ya 18/0/2025 ku kibuga co mu gikungu ca Toyota kuva isaha 5 zo mu gitondo. Morning Burundi, uburundi burakeye. Diyoseze ya Ruyigi iramenyesha ko yibwe mw'ijoro ryo kuri uyu wa 15/0/2025. Nk'uko biboneka mu butumwa bwahanahanwe mu migwi ya WhatsApp, ivyibwe ngo bigizwe n'imivinyu ahanini Dompo, Alta Wine, Torero Grand, Drosty Grand et Petit, Cellar, Oxymans, imitobe ya mirinda, telefone, powerbank, isakoshi yarimwo impuzu n'ibindi. Vyose vyibwe kuri uyu wa 15/0/2025 mw'ijoro. Bikaba vyatwawe habanjwe kumenywa ibotike ku kirimba ca katedrali aho mu Ruyigi. Diyoseze irasaba abobona ivyo vyibwe biriko biragurishwa canke ko bohamagara 66 16 13 canke bakabimenyesha abajejwe umutekano babegereye. Amakuru tuyabandanirize mu ntara ya Rumonge. Abagirizwa gututumura batanguye gufatwa. Abagabo bava mu gihugu ca Tanzania batawe muri yompi n'abajejwe umutekano muri komine Buyengero bagirizwa gukora igikorwa co gututumura. Bafashwe kuri uyu wa 16/0/2025 bariko bariyunguruza bageze ku mutumba Gasenyi. Buramatari w'intara ya Rumonge yaraherutse kuvuga ko abo bantu bategerezwa guhagurukirwa kuko bahungabanya umutekano. Ibitabonwa kumwe n'abanyagihugu bavuga ko nyabuna bo bareka bagakora hama abajejwe umutekano bagahagarika ko atacononekara. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi kuno wa 16/0/2025 mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru aho yamenyesheje ko yiyamirije abihaye ubuhizi bwo kukwiragiza inkuru z'ibinyoma ku mbuga ngurukanabumenyi zicafuza ingabo z'igihugu c'u Burundi. Kubwiwe abo bantu nta yindi ntumbero bafise atari ukugomba gusasira indava ikinyoma no kugomba kugumura abarundi bibereye mu mahoro n'umutekano no kugomba guca intege ingabo ziriko zirarangura neza imirimo yabo. Gaspar ashikiriza ko mw'ino misi zinyuragiranwa ku mbuga ngurukanabumenyi aho abazikoresha berekana amasanamu atabereye gucafuza ingabo z'u Burundi zarungitswe kugarukana amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gashikiriza ko ingabo z'u Burundi zarungitse gufashanywa n'ingabo za RDC zihagaze neza mu bikorwa barungitsemo bakoresheje ubuhinga, ubwenge n'ubumenyi n'ubwitonzi ntangere, aho zikora neza nk'uko abanyagihugu bo muri RDC aho abarundi barangurira imirimo babishingira intahe. Baratuza akabandanya ashikiriza ko urwego rwo kwivuna abansi mu Burundi ruzobandanya kurangura neza imirimo yo kugarukana amahoro n'umutekano aho hose bizoba bikenewe hisunze amategeko. Yarangije aboneraho n'akaryo ko gusaba ingabo z'u Burundi kudaha amatwi basesa nkuyoze kenshi bakoresha imbuga ngurukanabumenyi, ahubwo bumvirize gusa ababarongoye ku nzego zose babwira nk'uko bisanzwe bitunganijwe neza muri urwo rwego mu mirimo yabo ya misi yose. Bujumbura Meri, abarongoye zone Kinindo bavuga ko bafashe ingingo ko isukari y'ihinguriro Sosumo idandazwa n'abasanzwe bayigurira muri iryo hinguriro gusa. Basigura ko ari ukugira vyorohe ikurikirana n'itanga ryayo. Patience Itangishaka ayirongoye yemeza ko igihe yahora itangwa n'abo ku mabutike baca bayinyegeza bakayigurisha ku giciro cyo hejuru. Abivuze mu gihe hari abadandaza amabutike bavuga ko bamaze ikiringo c'umwaka urenga bataronswa isukari ya Sosumo. Kubwiwe ubu ihabwa abadandaza 11 bayironse baca babimenyesha intwaro nayo ikamenyesha abanyagihugu bakamenyeshwa n'umwanya wo kwitanga. Patience Itangishaka ashimangira ko n'ubu ihari kuko
ko kuwa gatanu w'indwi iheze hatanzwe itoni 16 n'igice. Morning Burundi, uburundi burakeye.